attention ya PRIMUSIC harimo ibintu byinshi bihanitse ya PRIMUSIC ndibutse yuko hagiye muri ibintu by'abafumu reka bararuganye biteye ubwoba nta mikino biteye ubwoba ndibuka yuko ndi muri competition bampaye poison ikiri mu ntango bampa isumu yumvira narimva indirimbo kuri kakagezi irananira kandi ari gwanje uko ndiko ndaririmba narumva ikintu nga ndiko ndasunika impwemu ikintu kimeze nk'ikibuye kimbabaza ndiko ndasunika impwemu impwemu zika nayihejeje amusoza ariko rakoroka uno mwaka twabonye igitandukanye n'aba brand ambassador bahora ubazanye bo muri nouvelle génération bazanye Kiriku Double J Bigfizzo na Stanish bamwe baravuga ati ibi ntibishoboka nta PRIMUSIC baho brand ambassador atari Fizzo na satb nibyoyoha abandi nabati aba bapete niba ari kwakubita amahiti nibo nyene twari dukeneye ishfwa Brand yagize ubona ari nziza hari ikintu abantu bihendako bavuga mu Kirundi ngo nuwanka urukwavu aremera ko guhiruka hari abavuga ngo bashaje ngo ishaje nibagwe nawe ngo bashaje nagira umusaza nico mwubahiye nagira urenze umwita umusaza nuko ubumwubashe none ninde azi ko badashoboye ninde azi yuko atamateka bakoze ni na PRIMUSIC ubona kuva itangura aparewe abandanje umuziki abandi bahiganywe bose barakora umuziki y'inane bagaca babiheba meje bavuga ati irigano rimwe na rimwe nabonye hari igihe batubwira ngo baje guteza imbere ngo impano shasha akwiza impano cha tubura icyo higano vy'ukuri intego yihaye ubona rishikako. Hello boys and girls, inizira kumezereza kwa kundi ahandi ndakubira ko ari juste gale cadre from Warsaw Black Mansion Black Belo camera mwitu musaza Queen poem idasanzwe ndakubwira ko vyamaze gukomera ndakubwira ko vyamaze kuzana in poem idasanzwe mwite ninzi Joe Rally umuziki wa mwise Khalijo amaze gutwara ubushimwe butandukanye mu PRIMUSIC harimo 10 in 1 n'andi mahiganwa menshi cyane mu gihugu hitmaker w'indirimbo nyinshi harimo kuri kakagezi n'izindi nyinshi niwe mutumire w'uno munsi afite indirimbo shasha yitwa Love ndabura ko vyamaze komera ndakura musani yinzi Joe Rally ndakura mu kigega he nizira komeze neza umu twantulo Queen poem itasanzwe hari wambwiye ngo wajya ngo Rally n'umumeta atarabimenyesha ati rumuki ati rumumeta atarabimenyesha nizira kumeze neza arakara nakavubu ndameze bien warakera wita arakara ngo n'umumeti nguru umumeti gute uyinzobe nisanzwe arakara n'inzobe yanje kwibaderanza je muri baderanza nyine irabaderanza tubwire Queen poem dasanzwe watanguye witwa Bitu Simple arakara ugeze kuri Kabaka kwereka ayo majambo jewe amazina yose kiretse izina amazina yose nayo nahawe byabijyanye bya religion n'ijyo nahawe sije nagise ijyo narihawe n'abavyeyi ni Joe Rally n'iyinzi bya Bitu Simple nagiswe n'abantu kuntu bampona ndi simple je mu bisanzwe ndumuntu nsanzwe batambwe barita ngo umuntu asanzwe mu nyuma barihindura ngo Bitu Simple naje ncanya kurisha ubuhizi ndacakira ego mu nyuma ndibuka nari mvuye muri Kenya ico gihe hari muri 2012 ngarutse canumva umuntu anyita ngo arakara arayibanda n'abanda ndavuga ni akantu ncandagashira mu ndirimbo ya Isango kaca kaba karafashe ikibalogo yanje ubu naho hajundi yabaye mu Buganda ego anyita ngo Kabaka ambonye ngo Kabaka bisigura Kabaka tabona Kabaka niki kandi muri quartier bica birafata bakanyita Kabaka tabona niki cyeri najo irije kuko izina riraza rikazana n'imihezagiro attention ncanda chakira cyantangura kurishira mu ndirimbo mengiye kubaza Kabaka bambwira ngo mu Kiganda Kabaka bisigura the king umwami umva ncanditorera cyanavuga akazina reka ndakifatire Kabaka Queen poem dasanzwe ya danger première édition ya PRIMUSIC tuzatubona Khalijo arayitwaye PRIMUSIC ya mbere 2012 ndavyibuka n'imvura yaraguye twaranyagiwe yisegenya warosa miliyoni 10 kabisa tuko turanyagirwa imvura yisegenya hajya waba milionere kuva kera tubwire
PRIMUSIC umaze kwiririmbamwo umaze guhiganwako niki utubwira kuri irya higanwa ikintu nabonye nibuka kuri irya higanwa nuko ku ruhande rw'iwanje je byari ibintu bidasanzwe kuko guhigana n'igihugu cyose byari ibintu bitoroshe icyambere rya higanwa jewe bambwiye ndagiyandikishemo narabanje ndanka bambwiye yandikishe muri no higanwa umuntu navuze ndambwiye ntigishoboka je ndavuga ni competition zose narabibona ziba mu Burundi wasanga uwa mbere baba bamuzi ndavuga ni bisuno bijamo ko bari gutumwanya kuko nari maze guca mu competition menshi nkabona hari ukuntu baturenganya bagira gute kandi twaramerita kuva ba mbere turi mu magroupe ndavyanga kabisa lo type arambandanya umuntu arambandanya nambwiye ati ja muri competition hari hageze yari umujournaliste ndavyibuka yari umujournaliste hari hageze habuze umunsi umwe ngo baheze kwandika acambwiye tutayigiyemo nta kiganiro nzosubira kuguha kandi n'indirimbo ziwe ndazifuta ku radio yarafite ishavu rirenze gose byari terabwoba cyangwa yari serie ku yindi mpwemu kabisa yindi mpwemu ambwira ati ndazifuta niko ndatwenga arantuka sana ati maze nukoresha kuri Fibi modo passe yawe nimero yawe byose arabimbwiye n'amazina ndamuha ngo none warurindiriye urumva niwe yanyandikishije sije je nari nibere mu nzu iwanje sinigeze nja kuyandikisha niwe yanyandikishije urumva ikintu ari iki wawe shakuje he kirakurondera tu na aviance kabisa na aviance basi nchanja muri competition ndibuka yuko ndi muri competition bama poison ikiri mu ntango bama isumu ndagivuza nja gukompeta n'abandi bariko baraselectiona ngwaye meze nabi wariri isumu nyene muri PRIMUSIC ego ndibuka ntuzenya wa jiri ni yararongo jiri kiyageni bazi ko ari babashi yari ndari ntuzenya yarasinziriye yarapfuye ntuzenya kuri Budi yarambagije ati kubera ko utasivye rero ndi wamu ati kubera ko utasinda mbya nje sinashatse gusiba nashatse nshike binanire uko nashitse ngaha ngo none kubera iki ugwaye ukaba waje ndavuga ni nagisanze muko nyene yumvira narimva indirimbo kuri kakagezirananira kandi ari gwanje uko ndiko ndaririmba narumva ikintu ngaha ndiko ndasunika impwemu ikintu kimeze nk'ikibuye kimbabaza ndiko ndasunika impwemu impwemu zika nayihejeje amosoza ariko rakoroka uramaze kumva kera iradio zivuzora amapire amapira ariko arahera umucanga zikavuga ngo washizemo ikaseti ikagenda iri kwega niko naririmbye kuri kakagezi kugeza ndayiheza abantu bose bari calme uko bari bamenyereye kundirimba live kuva kera niyo nakuriyemo baratangara mugabo ncamba wa kabiri ndibuka ko nabaye wa kabiri ncamba sélectionné mu basigara basi mu nyuma ariko ndivuza ncandakira cantangura gukompeta rero gutyo mugi kintu kimwe nabonye nuko abantu isinzi bariho kuri yo PRIMUSIC ego kuri skepesi sindasubira kubabona kuri no munsi abantu novuga yuko imvura yaguye bakareka gutaha bakemera imvura ikabanyagira hari umutipe yambuye impuzu zose umugabo zose aguma tuni arazibira umuduga ndimwo yari Prado avuga ati nta mubonye radio simva ngaha vyose arata amapancarte menshi ndibuka muri demi finale igiteka nabonye groupe ije n'amakwastere bacava ngo ni jewe nazirungitse ndavuga sije nazirungitse vraiment izo kwastere ndazibonye uko naje ndiko ndatangara yego zaje igitega muri final habaye umuma yitwa Mama la Gengete nzi ko benshi bamwibuka twese twotera imbere ahari hose kwa ndamushimiye nibazo muri kiganiro tumuramutse cyane ndamuramukije yego ahari hose ndamushimiye kubera urukundo gusa
nitwari tunazinanye yafashe akota kwa stere zibiri imwe ayinuka Garde Nord je navyo nzi ngaho iyindi ayituma mu koteza cibitoki muri Nord abwira ati umuntu wese ashaka kuja kuraba PRIMUSIC gushikira ariyo yurire kwa stere ni yagusa umva kwa stere agenda igasesa hariya ikagaruka igaparika igasesa igaparika ugaza no bemereye kwa stere umenga ngo zinjira kwa gusa abo bantu binjira kwa gusa kwera bari barengewe nibiriko biraba hari urukundo rudasanzwe ndibuka satb nyagirwa ariko arakura uri kuraririmba man umva ndagutera inkuru si wowe nyene hari abadeje yego bama societe man harimo aba general uravimva harimo aba general yumvire imvura uraza ugondo gwari ruri hajya gutaka ivyondo kwera gushigikira umuntu byari ibintu bidasanzwe gose uno musi ndasubira kubibona no bambeshe naho baza gushiya PRIMUSIC ijya ya mbere yari irenze sinzi ko ari kubera ari edition ya mbere ari ubwa mbere byari bije mu Burundi cyane mugabo vyari birenze ndibuka abarivyi benshi sana mwari ko mukopeta kandi n'abarivyi badasanzwe ba Pedro Pedro amenga ni arker kiyagihe no ba matabaro harimo abo mukanyosha attention ya PRIMUSIC harimo ibintu byinshi bihanitse ya PRIMUSIC ndibutse yuko hagiye muri ibintu by'abafumu reka inganga zirakora kabisa mukama w'ikigonga bararoganye biteye ubwoba nta mikino biteye ubwoba bafatanye umutipe umwe message umufumu yamubwiye n'amazina yatanze abantu yatanze amazina y'abantu atinya je sinarindimo kuko jewe ukuntu nabigira je naguma muri chambre je na repetition baragira bagaheza za live je nababwira nda repeta mu nyuma bose barangiki niyo nza kurepeta ko je naririmbe indirimbo ziwanje kandi vyari bifise ayandi manota byatanga ikintu yani uri mu hotel inuzenya w'indirimbo vyaratanga inuzenya manota kuko ntawoza kunkosora ku ndirimbo yiwanje oya wowe ikosora gutari je nayandikiye naho ndaririmba uko nishakiye ni iwanje urumva mugi yundi baragukosora kandi abafana basubiye mu indirimbo vyaratanga manota bakaca batanga n'amanota kuri stage n'amanota ya vote y'amavote aro ku mavote rero niho rero je nagiye kubimenya kimya abandi batabizi system nakoresha ari ite ubwo ariko yari atari obete abandi bari muri repetition ntibari bazi by'amavote je ko nari nabimenye cyavuga na nyifo ntigite narafata ora twari kumutanga yego harukura nifite abagenzi nakingira abagenzi akatimu kabana bo kumutanga abastobo kumutanga kaca nza ndabatuma rero muri hariya mu bakozi babo ko bakoresha za leo zandi bajya nyine bakaca bazunguruka rero mu bandi bose bakagira ashisekeza ugasanga mu rupangu towe n'abantu nka 10 ubareka kufitina we zaza bakagira kanama muri chambre bakaca bacengetera hariya aha naho ngaca fata imoto zakora 24/24 nafena nkugiye kuri boutique kugura nka mata cyangwa ikintu ngaca ncomo muri iryo joro nye ngaca ncomoka no mu kinama hariya ntwayiki amayinite ngasiga ntanza amayinite ngaca nca mu cibito ngatanga amayinite ngaca ngatanga amayinite ngaca nsubira ngaca nipoera muri chambre kege ntama WhatsApp yaje nga muri 2013 2013 ni WhatsApp yatanguye ushuha ibintu nk'ivi nta WhatsApp uzazihari urumva rero abandi baje kwikangura narujujama vota arenze kabisa umuntu wese aragira ama strategy mu bintu vyiwe basi Imana biraguhezagiye Imana birampezagiye gucyonye mugabo hari akajede basha navuze yatari biriko biza kwindi point bidasanzwe kiyagiye vyari ibintu biryoshe ari PRIMUSIC twabonye n'abaririmba ba brand ambassador bari bahari bajya bose kandi banaturyoheye uno mwaka twabonye igitandukanye n'aba brand ambassador bahora ubazanye bo muri nouvelle generation bazanye
Kiriku Double J Bigfizzo na Stanish bamwe baravuga ati ibi ntibishoboka nta PRIMUSIC baho brand ambassador atari Fizzo na satb nibyoyoha abandi nabati aba bapete niba ari kwakubita amahiti nibo nyene twari dukeneye kubwa uravye PRIMUSIC igenda apare yabigera amaze no gutuma ukari mu mafinale ya PRIMUSIC n'ama demi finale n'ibindi ishfwa Brody yagize ubona ari nziza urazi ikintu kimwe nta kintu kiba atamvo gifise bo kubikora kuriya kumbure bashobora kuba bazi impamvu babigize kuriya kuko ntibopfa kuba babikoze kuriya gusa muri impamvu babikoze cyangwa gutanga umuco kuba batashoboye kubivuga bituma benshi biyumvira vyinshi bitandukanye kucakozwe je urazi ko nakunda kwinjira mu profondeur mu bintu nk'ivyo sana ngo ningire gose cyangwa ngo ngire gute uno munsi niba batatoye kanaka nuko ibintu bitari gwiwe niko nyenda bivuga nuko ivyo bintu bitari gwiwe kumbure hari ikindi ciwe kiri imbere atazi je sinobona yuko aho baho gutera induru cyangwa kugira gute kuko deja vyakozwe kuriya ntubisubize nyuma nigikunda gusa ndibuka yuko ntuzenya Bigfizzo yari muri PRIMUSIC ni Tagata Bigfizzo ntiyara irimo na Stanish ntiyara irimo ntuzenya Double J ntiyara irimo sauf Kiriku wenyene ni watara irimo deja je maze kubona ajya amasura mu bijye na PRIMUSIC nca mbona mu vya Tagata kumbure bishobora kuba vyinjiranemo nta ubizi nuko ndiko ndasigura ivyo ntazi mugivyo nivyo je niyumviye ku bwenge bwiwanje ariko sinumva ukuntu bo gira ihigano rya PRIMUSIC hakaburamwo aba artiste batigeze n'umunsi numwe kuva PRIMUSIC yakabaho babura sinzi ntahura babura mu mafinale muri ico gikorwa ushatse kuvuga nibo bavuze hari abaririmvyi bari ngaha kandi bizwi yuko bashoboye sivyo haje n'abaririmvyi bavuye hanze batumiye mugabo hakabaho abasanga nico ndiko ndavuga si bibi ko abandi batowe mais pourquoi pas hari abandi bari hejuru yabo basa n'abakumiriwe akarorero no nta karorero ntanga ivyo mvuze ko bigaragara wo wavuze Fizzo wavuze satb nta karorero watanze none barigeze babura mu vya PRIMUSIC n'umunsi numwe urusu rubanza two turaganira barigeze babura mu vya PRIMUSIC nta narimo kumbure nta uzi icyo babitse muri finale cyangwa muri demi finale cyangwa hehe nta ubizi mugabo cyembo numenga nivyo bafite isura nziza reka baya bajamare baracadufise bande Fizzo na satb man umva ndakubwira ikintu kimwe womenya sivyo hari ikintu abantu bihendako bavuga mu kirundi ngo nuwanka urukwavu aremera ko guhiruka naho bavuga ngo ingeregere riruka ngo urukwavu ruza imbere nagoye sivyo sindiko mvuga mu mvugo zifobetse kuntu ndiko mvuga nti none nindazi ko badashoboye ninde azi yuko atamateka bakoze Desi ninga gubwo kubavugira sino porte parole wapo ekada ndiko mvuga ku kibazo wambajiji nico ndiko ndishura navuze ni kuba babikoze kuriya bafise intumbero kana bafise impamvu babikoze kuriya mugabo nkuko abandi babivuga nkuko naje wenda bibona nivyari bikuye yuko bibagirwa abaririmvyi bahoze bakorana nabo mu gihe gihitiye hari abavuga ngo bashaje ngo ishaje nibagwe nawe ngo bashaje ngwe hari umuntu aba muri muzika saza mu bihugu vy'iburayi ntabaririmba jazz abantu bafise imvi n'iminkanyari n'ibiki
kandi bagakoranya abantu barenga ibihumbi 10 kandi bashaje kandi hariho n'abakiri bato bagicaruka nagira umusaza nico umwubahiye nagira urenze umwita umusaza nuko ubumwubashe none gusaza bisubira kutaririmba gusaza ivyumviro birakura muga nibisaza namavuga imishatsi niyo ihindura ibara ikera canke ikivanga mwiyera muga ivyumviro vyo birakura ntibisaza biriko biza kwini point bidasanzwe uri kuratubwira hari na cyari ngene bimeze ni na PRIMUSIC ubona ko vitangura apareho abandanje umuziki abandi bahiganywe bose barakora umuziki nane bagaca babiheba meje bavuga ati irigano rimwe na rimwe nabonye ntari gihe batubwira ngo baje guteza imbere ngo impano shasha akwiza impano catubura icyo higano vy'ukuri intego yihaye ubona rishikako kubwawe bibwara ko ari ikico bagituma abantu baza muri riganwa bakaronka ayo mazina bakajya nayo mahera goja bava muri no muziki bisanzwe je sinzi ikibazo kiri mu Burundi niko no bivuga sinzi ikibazo kiri mu Burundi kuko ahandi urabona ahandi naravye ahandi mu bindi bihugu novuga nti sinzi ko ari ngaha gusa canke hehe teze wikurikirana mu bindi bihugu umuntu umuririmvyi avuye wa mbere muri competition kanaka yaba ariyo societe canke iki iramukurikirana ku buryo novuga ni ku buryo hari ahantu imusiga imusiga ku buryo nico avuga cyose avuga ati ndabikesha societe kanaka no iramurondera n'amamarché n'ibiki ibintu nk'ivyo niko no bivuga nuva igumana deja abayingiye mu muryango wayo muganga baca bakulasha gweza competition bamuhejeje ico kibazo nayibonye mu competition menshi je nagiye ncamo uravyumva mugabo sinaho uri impamvu ni impamvu yihe bavuze ati ngo baririmbyi baciye muri competition ngo benshi baretse umuziki barawukora nuko benshi baciye bigira mu bindi bihugu ariko tukumva siho bari tukumva bisigura ko mwene aya mahiganwa ya mashira hamwe batari ko araba izo mpano baba bari muri business yabo gusa none boreka kugira business bari muri business nyene bari muri business kandi n'ikindi kintu ntahura abatangiye PRIMUSIC abari muri organisation yayo kiriya gihe sinzi muri Brarudi je ndibuka abo twakoranye muri Brarudi mu vya PRIMUSIC sibo bakiriho ubu uko imyaka yagenda haza abandi ico gisata novuga ni bagishiramwe abandi none kasha ibintu bigenda birahindagurika gutyo bitegeza guhindura n'inkoro niko no bivuga mu gihe vyo bananyuko abaza baratwara gusa nta vyinshi nzi kubijanye mu gihe vyo bananyuko abaza baratwara usanga baronka ayo mahera hama ntibabandanye baja mu muziki hari cyo mura vyo konona kubijanye n'ubwo buryo bwa bushizwe mu muziki mane je sinzi vyo jewe je sinzi none je ku muziki ndawubandanya je skamena kuja PRIMUSIC kwitwara hari cyo vyagufashije mu muziki wawe kwitwara byaramfashije muri career yanje kuko ni yindi ntambwe nateye kandi PRIMUSIC uriko ugira competition au niveau national si kintu gisanzwe kuko ndibuka yuko muri PRIMUSIC twazungurutse intara nyinshi zitanduka n'inyuma gato narabaye mu ambassadeur narashizwe ku mapano atandukanye mu gisagara n'intara za ruguru nyinshi zitari nke none ntumva yuko hari ikintu kinini yacakozwe ku ruhande rw'iwanje apari y'amafaranga narazunguruse Uburundi harabayeho novuga ni ukumenyekana kundi gusumba biriko biza kwindi point gusa ari ikintu kimwe reka ndacihoze simba naguciremo hari oya sindakivuga ico kikini kinyega jeje umuti wibanga ni kunuma biriko biza kwindi point idasanzwe inahali asanzwe afise impano nyinshi usanzwe uri mu designer usanzwe ukora ibintu bitandukanye uracapa urakore n'ibindi bitandukanye ama studio nka za Buja FM za Kazoza FM n'ahandi ugira ama design yavyo ama studio menshi sana mu gisagara n'ama studio de production ndakeneye kumenya birakorohera kubivanga
na kazi ka kumuziki hari ibintu abantu bakunda gukonfonda bakavuga ngo ni nkabiriya bavuga bya bica bimatana n'ibintu bavuga ngo vya karaoke ngo umuririmbyi ngo agira karaoke ntashobora gusohora indirimbo ntashobora kugaragara nk'abandi baririmbyi nkibaza impamvu iyo mvugo ihari nkayibura. Eske karaoke ishobora kumbuza gute gusohora muziki kandi yoyo ifite umwanya wayo ndayikorera ko même chose nibi nkora by'ama design ibintu by'ama design ndabikora mu ijoro kenshi je ndaza ko ndiko ndakora ntaragije ko hari ndi programa nkakora ku murango cyangwa nkakora ijoro ryose bukankera ko ndiko ndakora. Nibishaka kumbuza kuja muri studio, nibishaka kumbuza kwiyumvira, ndashaka kuba ndiko ndanabikora ndiko ndiyumvira byose kabina nkabikora. Kuja muri studio hoje n'umwanya mutonya barakora instrumental nkabantereye amajwi nkabanditaye ngaruka kuraba mu guhera heza indirimbo umwanya wo kwiprograma gukora shooting ya video sindayikora ku munsi umwe ndashobora kuyikora mu minsi 3 itandukanye bivaye n'ama location mba naronse. Gusa ikintu kimwe gituma nteba gatoyi ni ikintu cyo gusora uririmbo ubona ko atamwanya ufise wo kuyikurikirana kuyiherekeza aho none ndindira nkavuga nti ifoko ni programa kugira ngo ni umwanya wa media tour mbona ko atamwanya uhari ndarindira gato kugira mbanze ndawuronke. Umuntu ariko araraba ibintu ukora haba gucapa kudesigninga kuririmba byose bigwa muri A ni A ofisi ibindi kogwa ukora bitari muri A gusa bitari muri uwo muce jenzi ibintu byinshi gose biri muri n'impano Imana yampaye ntaho navyize narize amashuri mugabo sinaronse ibakwe ryo kuya bandanya ngo ndayarangize neza numvuga ni kaminuza mugabo hari impano Imana yampaye. Kaminuza ni utize gusa ushija muri kaminuza ya A mfise kaminuza yanje yagikoro kivuye mu ijuru iyo niyo mpano impano itiganwa impano yo kugwego apare vya design ni vyo kuririmba jewe ndafise impano gukora amavaze ibintu vyo gukora amavaze yo gushira mu mashugwe nkaje ubona muri T2000 aje ubona hehe apana ya ibumba ajyane na mavaze ubona ya bien amasandrio kera naho rangira ivya tatouage naho rangira ibidodo kubatabizi tatouage y'umukameramani wanje nirari yayishizeko urabona amakashe ibi vy'amakashe amakashe narabikora mugabo ubu nta mwanya ngibifitiye naho ivy'amatableau amatableau ibiki hari ibintu navuze ni ibinye byose sino bijamwo kuko ndumuntu umwe sino kwisanzaza muri vyo ariko hanini yanovuga ko ibindimwo birambumvye kabisa. Nta burimyi nta bworozi garari ubworozi nibwo ngiranje mu kuri ubu ngiranje mu bworozi ngira ntangure korora yego Queen poem idasanzwe vraiment kuri mavyo vyo sino bijamo ko vyo ntwara umwanya ariko korora ngira norora kandi nzokorora ibintu bitandukanye harimo na ndahejeje Queen poem idasanzwe odwa kapera ya kuri kakagezi imbere ko dushikira ikintu cyitwa love I love you need I need you miss me I miss you I want kuri kakagezi singiya kubona wakiye ngira fumeni chamwobane ungiburengero undi buraru kibumanu kibuseruko yo ndakwiragire ndere ekana kubura cenda gushakishe iyo we watakariye uri muntu mbwirize ubukwezi Queen poem iri poem idasanzwe wari gushiramo baki oya reka wari gushiramo irindi jwi oya mbese nuva ngo uraririmba oya je byaranani byarakunani ekotite nigiki cyakunani tiyafashe ibi nibiki kali bigubiza Queen poem idasanzwe nuko baragudereza igikogo gishasha cyitwa love ya nubu ndi muri shooting yindi video
indirimbo nziza cyane bace YouTube bayirabe indirimbo ifise impoem imeze neza cyane inspiration yavuye inspiration jewe nuvuga yuko hanini ya inspiration iva jewe hanini ndiri ibintu mbona mu bantu batandukanye ndashaka kurimba ibintu mbona mu bantu ndashaka kuba ali filme naravye ijyane rukundo ugasanga je ngira inspiration ndashora kuba bimvuye ko kuri jewe jenyene ni mu buryo butandukanye ariko hanini siniririmbira ndirimbira abandi yego uririmbira abantu nuko biziko biza guhinda impoem bidasanzwe ariko gagaye ni ndirimbo zana n'amasaramu yayo Khalijo yiduhaye mu gihe araciye akanya no amezane ego amezane simeshi ariko imbere yaje amezane warigaze gudukubita amezi meshi imbere gusora Maria n'indi ndirimbo imwe Arina nayo numva ko zage zikurikirana gutyo ariko imbere izo zibiri warigaze kutuyaga mu mwaka wose imyaka ibiri apana umwaka ni amezi 6 na amezi 6 comeback yawe ivuziki abarundi bakwitege kwiki je nuvuga ko bitazosubira gusubira inyuma yego kuko nubu haheze ukwezi mugabo ndiko nda shooting yindi kandi ashobora gusohoka muri kwa gatandatu nyene vuga buke bavyumve oya reka ndabivuge kuko birakenewe vuga buke bavyumve birakenewe ndi muri shooting na navuga yuko uno musi turi kwa kangahe turi kwa gatatu kwa gatanu ndafise shooting mpera heza igikorwa canje shooting yego ibintu vya location ivyo bigorana hanini mugabo ndibaza bizwa vyabonetse yego Queen impoem idasanzwe vraiment imigambi ya Khalijo muri kazuza ka hafi ibiteramo ibiki nka PRIMUSIC aho turanagukumbuye tukubone ibiteramo kurande rwanje novuga yuko reka mbanze nkore kuvuga yuko ngo hari iminsi nari nahoze reka mbaze ndabifute mu mitwe y'abantu nuko amaze kubifuta ibiteramo uzobibona nk'imvura ndazi neza ko bizoba yego Khali ndagushimire nizera ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twita mukama wa none ni wamamagaye sinaje Queen impoem nuko reka nabashimire ndabashimire wese mwavyo muri mu murabana natwe gutambara mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana yemutwe kwa rukundo kuri bikari juste gala cadre from RSA Black Man icyo kintu vuze n'iki The Riemann from RSA Come on Bien camera yari umusaza umukaba wandindira ibisa byose byo kuvuga no ku bibiri kuko byose urabaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista tujye ko mukubita turabe love bye bye ciao hasta la vista ulaushilo mushilo ushila none